uyu mu individu Faustin Ndikumana umuravye igihagararo ukamuraba umushatsi wera mu mutwe eka ukanaraba n'ukungene wovuga ati uyu muntu ni umuntu w'umupapa bushitse ni umuntu w'umugabo kabisa yoba ari umugabo anyotewe guharanira iteka iterambere ituze ry'igihugu cacu ciza cyo Burundi. Ariko uyu ndi mwanya umwihweje utuje ukarabisha ijisho rya gatatu urabona neza ko uyu Faustin Ndikumana umbabarire uno munsi ngomba nubahuke ndakuvuge. Faustin Ndikumana nukuri ndi muto kuri wewe mugabo hari ingendo ukoresha suku vertire yuko ngo ngora ama societe civile suku vertire yuko ngo bagukoze ko kumbore ngo cutabaza zazindi ngo za front line ngo bubirigi ngo ba Pacifique n'abandi. Ibi bintu naho uri societe civile hindura ingendo igenze neza kuko twe turi bato kuri wewe mugahoro n'ibindi bintu ukora bitatunezera canke bitanezera indongozi. Ikindi naco ngomba mbaza ubucamanza mu Burundi nimba bugikora ntimurabona ko Faustin Ndikumana hari ibintu bimwe avuga akagira atteinte à la personnalité kumbure mukuru w'igihugu canke ama institution y'igihugu. Ibi bintu ubucamanza n'abajejwe amategeko mu gihugu cy'u Burundi boba batabizi ko bihanwa. Rega kuba yongoye societe civile kuba data wanyu ngo haranira agateka kazi na muntu ntituvyanse muko societe civile niriho kugira ipinge niriho kugira itukane niriho kugira icoze façon umugiye kwitonda je kumbure ndi muto mashe kuvuga ati wewe n'ubwana wewe harabavuga ngo rimbonera kure wewe kumbure ariko Faustin Ndikumana afise imishatsi ibiri mu mutwe bumuravye neza afise imishatsi ibiri kandi arakuze yavutse mu 70 igihumbi kimwe n'amajana 970 mugabo wumvirije amapropo yiwe ni bintu ari ngaho kugira umva abloke umukuru w'igihugu avuze hari ubutare wavuga nta butare buhari bwa butare avuga nta buhari umukuru w'igihugu akavuga ati harageze koko tubushora mushoye ibivu canke mushoye ibintu bidapimye bakavuga ati ubutare dushoye n'ubu Faustin Ndikumana agacamagara ama presse babana aguma hendesha nimba ari kenze mbari DCDC sinza amahera baha canke faso bumvikana compromis bagira canke consensus mugabo kazamba nawe aragiye imbere y'imbuga ngurukana bumenyi ngo burya butare batwaye ngo nta na teneur akana gasuzuguro ukusukugwanira agateka k'abarundi ukusukugwanira iterambere ry'igihugu ntushoboye gufata umuntu w'umukuru w'igihugu commandant supreme juge supreme nitwanse ko ata muntu numwe yihenda. Sinje kuvuga ko umukuru w'igihugu atokwihenda sinje kuvuga ko umukuru w'igihugu atotirigana ugasanga akoze kumbure ibitanezera abarundi bose canke kumbure ntimwibaze ko no banje kudefanda amakosa y'umuntu kanaka canke institution kanaka nje tubanza turabe aya majambo Faustin Ndikumana ayavugana urukundo rwo gushaka kugorora uburundi n'abarundi n'indongozi canke ayavuga ashaka gucafuza abantu bamwe yerekane ko ataco yamaze canke yerekane yuko umengo ntaco bashoboye canke yerekane ko bakora ibintu batazi ahubwo ari wabizi kuko je maze kumuraba amajambo avuga ari biganira atanga ni kabizi vyose. Uyu Faustin Ndikumana uravye ibiganiro utanga womengo uri kabizi vyose nibuka neza ko wize economy kandi umengo waronse licence kera nimba atari les années manonante combien sinzi bamwe batarana bahama generation Z mugoma muhenda n'abandi ariko attendre parler kumva ukungene uvuga ni ibintu biri marginal byori yata hanu hamwe ni ibintu biri ahantu nyene mwarateguye uvuga ati jewe bazana amazi meza nzoca mvuga ati mwazanye make bazanye amazi meza cyemvuga ati kubera ko wazanye yatanganye kutazanye ya rusengo urumva ufise ibintu misi yose byo guhakana eske niyo nzira irama igana ku iterambere ry'abarundi twese canke ni juste kugira werekane les institutions zihari ntacu ziko zikora ivyo zitazi kuko ntakarorero itonde uvuge ngo batwaye ubutare batazi teneo ninde yakubwiye ko batazi teneo ninde abandi nabo baguherekeza bafa kuyora ivyo uvuze canke nabo nyene bafana ivyo wavuze kumbure ngo bashoye ivyondo. Tugaruke kwanza kuraho nimba kabisa umukuru w'igihugu yova muhiriwe na protokole yiwe intendance akambara abamucunga sinze agafata gahunda ibitoro by'igihugu nibiki akava ibujumbura akagenda za muri zo ntara za Murehe n'ahandi henshi agiye gupakira ivyondo umukuru w'igihugu akitonda neza akava muhira akagenda agiye gupakira ivyondo. Ibi bintu by'amajambo y'agasuzuguro amajambo yo kudenigra amajambo yo gufata neza mukifatira umuntu je niko ndabaza ubucamanza burahari ngaha mu gihugu cy'u Burundi si abajije bahari
si amaparke hari si amatribunale canke n'ibindi vyinshi biri ama institution y'amategeko akora mu bintu by'amategeko s'il te plaît ca mu majambo Faustin agenda aravuga bivuga ngo n'amapropo ngo ariko arashikiriza ngo leta ngo ariko arashikiriza imbuga ngurukana bumenyi ashikiriza ngo abazungu ashikiriza bari kumwe bamutuma bamushuka mwumviriza amajambo akoresha harimo ibintu biri atenta à la personne ugasanga aravuga ngo ivyo nibisuma ngo mbega ngo butare ngo nubu mes chers amis je sinibaza ko kuvuga ati Fleury le patriote ni gisuma utagira na preuve utagira na fact je nyisi gisuma ucunyereka nivyiki nivyegari umusu yuhe habonande nimba atawambona data wewe warambonye kuko nyisi gisuma Faustin Ndikumana naje imbere y'amategeko y'ubutungane asigura ukungene yama yagiriza abantu ngo nibisuma none nimba ari bisuma ukabibona bikiba wumva kutaraho uri gisuma mu bindi hari imvugo izimvugo ibi nimba ndabivuze no munsi nuko nitonze nkaraba kandi naravye ejo haraguye imvura kumva ku munsi wa higa ejo haraguye imvura y'abantu bagenda ku marezo sociaux ndaraba munsi umengo harabaye journée yari dédié kwa Faustin Ndikumana aho benshi bavuze ibintu byinshi haba kuri personne yawe ntashoboye kuza ko jewe kubera ta personne ça m'intéresse pas la personnalité yawe cyangwa ubuzima bwawe privé ntibunyenteresa je ndiko ndaza kuri aya majambo kandi ugacugaruka ukazumva ba Pacifique n'abanyene ba société civile amwe ari hanze zimwe ngo za SOS Media n'ibindi ukazumva ngo rabona ngo indongozi z'abarundi ngo abarundi bamwe ngo bavuga amajambo ngo yo gucanishamwo ngo abiba ngo gwanko s'il vous plaît uri kurafata ukagiriza ko indongozi z'u Burundi zishoboye gushora ubutare butagira tenere batazi tenere ubutare kumbore ngira butari no butare mfatiye ko no kuvya abandi baba kompanya bavuga aho uri kuragaragaza izo ndongozi imbere y'abene gihugu ko ari iki ufashe leta nziba kuva ku mukuru w'igihugu cyane umukuru w'igihugu wari très active muri ibi bintu ukajifata ko ukemeza neza ko basheho ubutare butanazwi butazwi tenere butagize iki aho numva ko basuzuguye umukuru w'igihugu yabigiyemwo babupaki yabona aragenda arafata n'ibendera aragira ati ndarungitse ituru ya mbere ndarungitse ituru ya kabiri nimba vy'ukuri nkuko bivugwa na bamwe baherekeza ivyumviro vyawe canke bamuri ngo mu rugamba rumwe rw'ama société civile nimba dushora ivyondo twararonse isoko y'ivyondo akombe ivyondo vyo mu Burundi rero ni grave nimba finalement ama container agenda hagenda ivyondo twararonse isoko y'ivyondo nimba twararonse isoko y'ivyondo naho nyene ni mumbwire naje aho no genda gufyatura amatafari n'idandariza ivyondo swati ico ni kimwe nimba badandaza ubutare butazi tenere badetermina guti ibiciro ko nabonye bavuga ngo ubu butare ku kiro buguguku bugize ukunuku baba batapimye iyo tenere en plus muravuga ko atateneri hari mugo les institutions zibijejwe canke ama service canke ama société abijejwe akaza bakerekana tenere mwaravuze ko atama appel d'offre yabaye niba ngo sinzi niba yari zarama offre nyabaki mwashaka kuvuga mugo barerekanye ko offre gouvernement na canke ababijejwe barerekanye ko offre zahabaye none ntimubona ko kubesha ukabeshera indongozi guhera ku mukuru w'igihugu n'izindi ndongozi zo hejuru kuko muri kurabeshera abanyumba 10 muri kurabeshera jewe muri kurabeshera abanyagihugu ukubeshera aba bari muri izi service z'ubutare notama harimo umukuru w'igihugu umuvyeyi wacu se barundi ugacuvuga ngo bashora ibintu batazi tenere aha swati nagasuzuguro swati sinzi ngira nabandi barumva ivyo shatse kuvuga rero ndiko ndavuga uyu mugabo Faustin sorry edaire naraye mbonye ko ince twaravuze ati kubuzima buri privé ntabuzako naraye mbonye ko mutaranubaka dis-moi urumva ko na etat civile hakiri garçon canke élève canke soit étudiant mugabo iyi ngeso Faustin Ndikumana abarundi twarakanuye abarundi dufise ubwenge abarundi turiyumvira nk'ubushoye kuja kubwira umwana muto wa Kenza umukuru w'igihugu yashoye ibintu atazi tenere ukajya mu gasinzira en plus Faustin Ndikumana ngo ni economiste licencié en économie nimba taciye PhD ntavyo nzi mu nyuma mbwa ivyo ndamunzi kamateka canke nagerageje kumenya nuko numvise ari mu licencié en économie kandi kaminuza y'u Burundi malheureusement mugabo kaza wono muntu arajara defense ibintu bitabaho kugira gusa acafuze iyi leta acafuze indongozi zimwe yashatse kugena gutumbereza kagatoki akitonda neza agafonda ibintu bitabaho
Faustin je ndashaka Faustin kandi ni yaseruka imbere y'amategeko na je nzozi yeme yaseruka imbere y'ubutungane nzoza na je mbaze ibibazo bimwe bimwe muri audience vyisunza amategeko hanyuma tumubaze neza yabivuga bikuye ama preuve afise ico yisunga kuko uri kuraja kugira brado fair ni jambo ry'umukuru w'igihugu na decision y'umukuru w'igihugu canke indongozi kana kabura amatare umushinga amateka umukenguza amateka bavuze igitoro kirahari oya ibitoro urumva sinzi mesherizami none umukuru w'igihugu avuze igitoro kirahari kugira yiyeze kugira duhende sinzi kunuko siriko ndaza kuzana nke vy'abami ngo umukuru w'ingu umwami ngo agize kuko no mugabo twibuke ko umukuru w'igihugu iryo jambo basiri gucemwo no mu mutwe uvuga ati no mukuru w'igihugu Kamembe ni ndongozi ni Sebarundi s'il ibi bintu turazana ngo na société civile ze murarabizo société abantu bemerera kwanza société civile ni bande mbe société civile uko ishingwa société civile ntiriho no kugene ikugwa s'il akabandanya ukuri mwicane mu vyige je kumurero bari kubibona je nyene mugabo abandi bucanga asanga barabibonye ntibabivuga mugo je no munsi ndabivuze lo 7 Novembre 2025 ndabivuze tariki indwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2025 vendredi ndabivuze Faustin Ndikumana ni parseme yiwe ni parole ni bari ngo action pour la réconciliation sinde la réveil de conscience nibiki mbwira rero ko ngaha izi parole ni izi action zijanye n'ibi bintu wa developer aya signification ya parseme nukuri ni murabe ibi bintu murabe na objectif ya Faustin Ndikumana muzosanga ivyo ndiko ndavuga ari ivyo kandi mu majambo Faustin Ndikumana avuga harimo ibintu byo kudenigra ndabereka akantu kamwe inge ndabereka akantu kamwe mu mbabarire dufashane kwanza gutahura akantu kamwe hano hari ibintu bita mu bintu avuga Faustin Ndikumana hashe kuba harimo ibintu bita possible infraction canke peine na karorero amakosa canke n'ibihano vyogenda bijanye nk'akarorero mvuze kirya kintu navuze kivuga ati atteinte à la sûreté de l'État atteinte à la sûreté de l'État hari ngaha ngo si les propos sont considérés comme une menace à la sécurité ou à l'intégrité du pays l'infraction pourrait être grave agaca hada diffamation ou injure si les propos sont considérés comme une accusation grave kuko maze kuvuga ati ubuyobozi buhari ama institution y'Leta iriba yajejwe kwiba ubutare sinzi kugira ukunuku ibi nabiri aho bati vy'ubutare ngira bibindi urumva ukamengo igihugu indongozi zose zihari bose nibisuma bose bajejwe kwiba aya majambo ya mutayabujije Faustin namaja apara kuzamurarondera kure ngo abantu bakoresha ngo ngwambukara bumenyi ngo batanga amajambo nabonye mushikiranganje wa communication ministre wa communication yagize ama rencontre canke inama canke ikiyago n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ibinyene vyo kuvugana nabi gutukana kuburiranira indero ibi gutanga gupropage ama message ya haine nivyo ndiko ndavuga kwa Faustin si les propos sont considérés comme une accusation grave je ndavuga ko ari accusation grave kubera ntushobora kuvuga umuntu ngo ariba ata preuve ufise okay uyo yiba mutwamu mushikiriza none abantu bose mu Burundi bariba kuva ku mukuru w'igihugu ushaka kuri nyumba 10 bose bariba rondera umwe muri abo batiba mubwira ati ubusuma bwose n'ubu uba ma réseaux sociaux yarahari hafoko de basi ujya mu musangiye engrais de travail a posting duhe tubishire ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo busuma wowe ufise n'ama preuve biduhe tubipresente tuvuga ati ubusuma Faustin avuga ngubu vyibwuko vyibwu umwaka vyibwu umunsi bavyivye umunsi isahiye vyaciye aha izo preuve z'ubusuma tuzibone kuko busuma none finalement tuzotiba turare tugangabuka ubusuma gusa ikintu cyose ubusuma risizi tubusuma ejo nzotangura nkagurike muhira ngo ni konteri yagiye ibintu katubandanye hariho les propos sont considérés comme une accusation grave ou une attaque personnelle envers le président ou l'une de ses institutions. Il va être diffamation ou injure.
diffamation novuga gute kandi kwihimbira ni binyoma canke injure navyo ni bitutsi ni quand même ni kwenjirira nyene no gutukana. Diffamation sinko numva no kivuga ariko diffamation no kuvuga amajambo y'ibinyoma agana gucafuza basi nko gucafuza. Diffamation ou injure gucafuza canke gutuka. Si les propos sont considérés comme une accusation grave. Kubeshera umuntu ikintu gikomeye cona mwicisha cona mukuzaho cona mufungisha. Une attaque personnelle envers le président ukibasira umukuru w'igihugu nka vya bindi wa muhungu wa Ndundaguza naranemeye kwere maze kubona Pacifique ni nahatwe yandika neza ngo umukuru w'igihugu arantinya ngo mbe umukuru w'igihugu ngo atinyira iki Pacifique mukuru w'igihugu individu petit bunyure nkawe ngo umukuru w'igihugu atinya wewe neza bakagira ama space ngo umukuru w'igihugu atinyira iki Pacifique Pacifique jeje ngene sindagutinya jeje ngene sindagutinya umukuru w'igihugu yotinya wewe wa musivile ibi rero nivyo ndiko ndavuga ibi ça c'est une attaque personnelle envers le président ikindi naco ulindo ces institutions ugacifata twihoze présidence ugacifata ubushikiranganje kanaka ukabwibasira nta preuve ugira na majambo gusa soit disant ngo urumupo soit ngo urumuporte parole soit ngo urumupresident wa Pariseme soit ngo uri kintu kiri ngaho oye cigi société civile cyaba kininiya canke cyaba kiriko kirakura ngo gusa ngo nukuronka amafaranga ya Union Européenne ngo nukuronka amafaranga y'abazungu canke y'abandi yandi ma sponsor ava hiyo hanze muri bampasi bihugu bashaka kwibasira uburasirazuba bwa Afrika surtout Afrique de l'Est naho gacuja ngaho kavyimba urumva kuremereye umushahara uhembwa ntuzi niyuva ibintu byose ukoresha byose ni gratis ivyo ukoresha byose ni free ugacuja ngaho kavuga ati sindima singombwa abarundi bose turime izi zose ni comportement zo kugumura abantu tusa mu mategeko siniza amategeko nta droit niza mugabo ndizera neza je mpaye igitabo c'amategeko kai ibi byose no bironderera ama article no bironderera ibihano biriho ariko sinje kuvuga ngo hanwa ngo gira uku canke ngo ni mu muhane mugabo bibaye ngombwa musanze ivyo mvuga ari ivyo arahanwa kuko nabonye no muri 2013 agiye muri ibintu agiye mu bintu vya ngo front line mbere ngo front line what ngo Burundi setempe anyiganza yo video nzoyibarondera ndayifise mugo nzoyikoresha mu kiganiro nzoyibashiramo mu ntango z'ikiganiro iri mu gifaransa le Burundi c'est un petit pays ami de la RDC à l'ouest soit hari kintu bita outrage c'est quand si les propos sont perçus comme un manque de respect envers le chef de l'État abantu biza amategeko ibi ndazi ko mu mategeko birimo kandi bihanwa aka kantu kitwa outrage ni kosa ni infraction kandi bise na peine bavyita si les propos ni ugihe ivyavuze ivyo amajambo Faustin Ndikumana akunda kuvuga si les propos sont perçus comme un manque de respect envers le chef de l'État ibi byo kuza ngo arantinya ngo mukuru w'igihugu ngo je arantinya nguriya yogira iki bikavuga n'ubeshi misi yose umukuru w'igihugu ibintu avuga arishira hejuru arabesha ivyavuze no musisi vyavugejo ça c'est le manque de respect umukuru w'igihugu ntibamwifatira mu maboko umukuru w'igihugu si mu vyarawe même si naho yo bari mu vyarawe mu vya sanguinité canke vya consanguinité vya lignage n'ibindi byinshi by'imiryango akaba kabisa cousin ibe parallele canke cousin croisé mugaba be mu vyarawe umukuru w'igihugu amaze kwitwa umukuru w'igihugu ari ama limite kandi aron kungene batanga ama proposition quand même de critique ni bazanga nta muntu umwe yegera yanga critique naje ko mu critique gira ikiganiro mvuge mugabo critique moi hanyuma ngorore shira hano ku ruhande uvuga ati Fleury womeze kunuku hamucu uzanga avuga ati warukwiye kugira uko Faustin Ndikumanura umurundi gwanira iteka n'ituze ry'abarundi iterambere bavuge vision 2040 2060 iyo vision ntizobaho ngoya ngoromva okay ntizobaho mon cher Faustin nimbiyo visita zobaho twereke possibilité zo gutuma basibaho kuko umukuru w'igihugu wewe n'abamukikuje n'abarundi twese turakeneye iyo vision ibaho twereke basi nimbiyo visitobaho twereke wewe kungene nibiki bibuze kugira iyo vision ibeho
c'est comme ça uzobura umurundi uzovuga ati okay mwe mu mpema shaka twese tuzikwarize hahandi atavuga ati ngo wahemye impwemu z'imibembe canke impwemu z'igituntu canke iki twese twumvana ko turabarundi turi bamwe ibi vy'amayeti nivyo byose ngomba kubigarukako tukagwanira iteka n'iterambere turashaka kubona le pays yacu igihugu cacu giteye imbere basariwa bana bazosariwa mu gihe batobiya basani barati baguma baca intege umuntu agize ngo ariyumviriye les propos zihari ni propos mbi gusa ni propos zo guca intege abarundi ni propos zo kubateranya ku burongozi no ibi bintu nibihagarara aha nababwiye cya outrage hariho n'ibindi bintu toshe kuvuga ati ikindi kintu novuga ati ni hari ibindi bintu bidushoye kuvuga ati injure publique l'injure à caractère général est puni d'une amende. Ça c'est en Europe, chez nous mu Burundi bimeze uku. Le contexte des propos, leur contenu et leur portée sont cruciaux pour déterminer l'existence d'une infraction. Washaka gufata amajambo yavuze nimwe nako ndababwira. Washaka kuraba ibintu avuga ashikiriza mu biganira ponda leta uburongozi umukuru w'igihugu ama institution agenda atandukanye. Raba uburemere biba birimwo. Kuko fasa bivugamwo umengo n'umuntu ararara ari mucomeka agacaza fatira hajya nyene. Société civile namana ibabwiye. Société civile niza kugwanya leta. Société civile korana na leta. Société civile ni nka conseiller ya gouvernement. Mukuru w'igihugu iki kintu washikirije nico icyumviro cyari ciza mugabo intamba mitwe tubona nize. Avec une voix douce, pleine de respect. Ubaha. Liga kuburi muri parseme ni koti na makravati. On a tous des costumes. Amakoti turayafise, amakravati turayafise. Kumanika kuvugumanika amaboko iki umenga uruzuye saru kavyimbo gasubira. Ico ntangaza nuko ukwesheje nk'umukobwa wawe utovuguka imbere y'abantu. Tuza. Pero mukuru w'igihugu ziga ni institution mushikiranganje wa mbere abashikiranganje bose ko batandukanye abashinga amateko ko batandukanye abakenguza amateko ko batandukanye gouverneur nyumba 10 hajyuba mu nzu 10 ubaha dodora vuga ati nyakubahwa ni sawa twari dufise akagorane muhira nimba ari kayiki y'umuryango nimba ari biki twashaka mugira ukunuko kuko nawe ni badodora muri parseme wawe bazobaza chef ni hari yego ni hari baciye muri secretariat gute wowe tubaha mugabo baje muri parseme bakuba ibintu ko ndabivuga kugira dutahure turabo buremere naho mugira ngo mukomora conseil ya leta muri ko murasinzi muraza sinzi au travers canke sinzi yaranvira ama decision canke y'ivyifuzo vya leta rabo kungene mwiyadressa ku ndongozi zanyu Faustin Ndikumana surtout niwe dusigaranye mu Burundi uvuga nkuko wishakiye kuko sinovuga ngo uvuga nk'ingoma ishaje no bandiko ndakurengera uvuga nkuko wishakiye sans limite hakabaho n'ikindi bita intention dans ses propos ama propos ndiko ndashikiriza ibi abarundi bose mukurikirana Fleury Podcast TV namwebwe mushoboye kugira ico mushikirije haba mu by'amategeko canke mu muhanure mu mushikire hari ibintu bita l'intention y'ibintu abavuga karavuga kuko hageza kuvuga ati ngo bacoye ibintu bitagira tenere abavuze mugabo hari impamvu ababivuze n'ababishikirije n'igituma bishikirije kugira twereka abarundi ko twe mukuru w'igihugu nabo bari kumwe mu gushora ivy'ubutare batazi n'ivyo bari tubeshanye none urinze uvuga ko umukuru w'igihugu yashoye ibintu batazi tenere. L'intention de nuire ou de porter atteinte à la sécurité ou à l'image du président peut être prise en compte par les tribunaux. Ningana ko ndababwira intention cyo umuntu abagamije mu gucafuza mu konona canke mu bigana ku mutekano canke kwishusho umukuru w'igihugu personnalité canke persone yiwe ukungene image y'umukuru w'igihugu ukayiternisa ukayicuyisha hamwe ibi amatribunaux arashoboye kubiprena en compte. Gravité. La gravité des conséquences potentielles des propos est également un facteur important. Mukaraba n'uburemere birimwe amajambo avuga. Pana ngo urumva ngo yari yabivuze ngo kwera ishavu canke yaraborewe muketidia. Sindagusabiye gufungwa canke sindamwifuriza gufungwa mugabo calm down. Uri kurashikiriza ivyiyumviro je namandondera.
ibe Pacifique Muhozi wewe abandi bajya bose bavuga ati ngo kuko wowe ndajewe kungere Faustin umbabare canke nabandi bankurikira bambabarire Faustin je ndamushira muri cadre yaba opposa ati yaba opposa gute il oppose toujours ivy'umukuru w'igihugu avuze il oppose toujours décisions za leta il oppose toujours toutes les décisions des institutions niye murabona Faustin koma mashi ico muvuze nico ya nenda citeze kabisa iki nico il a toujours des choses yamafise marge muri kaka karongo ko mwikaye muvuga ibinganuko kajya ka marge Faustin yamagafisa caza ngo urumva rero ngwe stop play ibi bintu ibi nibavyitondere barabi gituma ibi bintu abikora kuko le dénigrement des décisions du président n'est généralement pas passible par des sanctions pénales en tant que telles, mais des poursuites peuvent être engagées. Si ce dénigrement constitue une infraction comme injure, la diffamation, la provocation à la haine, à l'atteinte à l'autorité de l'État, les peines varient selon la nature de l'infraction, pouvant aller d'une amende à l'emprisonnement, notamment en cas de délit. La liberté d'expression, la liberté d'expression permet la critique. Ubwigenge bitwama tuganira ngo agateka ko beba kitagateka kiki kandi la liberté d'expression agateka ko gushikiriza ijambo ubwisanzure mu majambo kwisanzura ntundiganwe ijambo oui mais la liberté d'expression permet la critique mais pas les atteintes punissables par la loi. Ibi rero utangura ngo urumva ngo reka naje ndafise ibintu no kuvugako kandi vuga ati ibi wosanga ni ata personne canke personnalité yawe ndayinjiye nko muri vie privée ndabivuze ku ma media bo kumpumura amatwi haro bimwe byanabonye biriko birasirikira mu magroupe narumiwe ndavuga bwa muri finalement nyatari hari ibintu naje ntarinzi nk'akaroje sinanzi kuri umuseribateri nakarorero gusa kamwe ntanze mu byo nasomye mu byo nabonye bica ku mbuga ama histoire y'ingozi hari wayo sinanzi kuri umunyengozi ama histoire y'ububaro ufise ama histoire quoi les histoires zuko wakoze muri Interbank ukirukanwa avec une somme wagirizwa les histoires yo ikicoco nakibonye muri CV yawe surtout CV murabe rero na CV z'aba bantu aba individu CV ya yuyu Faustin Ndikumana CV ya Pacifique CV ya Alexis Nduhije ya Innocent Muhozi tout ça la biographie zabo zanditswe na Iwacu journal wacu ntiyigeze vyandika ivyo bintu ko yaciye muri Interbank akirukanwa ikiza ngo urumva ngo est un économiste licence en économie à l'université telle année tout ça il est né comme ça hariya dans la telle province ibi gashanga gashasha kutuntu nyene twamberisa les éloges ibintu byose byanditse na Iwacu ku muntu gende murabe biographie ya Pacifique éloge amaeloge gusa raba ya Faustin éloge raba ya Innocent Muhozi ce sont des éloges nta namwe zo kubwira Muhozi yarabaye mu journaliste kuva mu 1960 na 70 yarirukanwe kubera ibi yaragize atente kuri ibi ntibabivuga mugo hageze ko bavuga Focode canke Iwacu urumva ngo iki kinyamakuru carigeze gufungwa gukunukunuku na Faustin Ndikumana n'ivyashitse avuga igihe bamuha ijambo muri iyo front line ngo j'étais emprisonné en 2012 j'étais emprisonné je ne sais pas pour une peine de 2 semaines j'ai passé des semaines et puis avec la solidarité des sociétés civiles namwebwe nararekuwe et puis ils ont formé d'autres accusations et j'ai été jugé pour 5 ans de prison mugabo ibi na cenda bi nitura sentare isubiramwo kumbure sinzi nzobaza niriyo video tuyikorere ko naho nzo ntazobandiko ndamushikiriza ubutumwa mais aujourd'hui c'était pour vous Faustin Ndikumana arrêtez muzi ko muri ko murashaka gucritica critiquer c'est bien mwavyumvise turabire kuri we twese comme je le fais et puis apporter au moins des conseils vuga ati mwashoye ibi nibi canke mwakoze ibintu bizima muri Regideso canke mwagize ukumugabo turavye la modernité y'ibintu ahisigeze wari kugira ukuntu c'est bon on va prendre ça en considération gusumba bijye uvuga uri kuraturagara bijye uvuga uri kurasuzugura abantu bijye uvuga uri kuragira c'est pas bon
c'est pas bon nguma bigarukira ngaho kuvuga ngo umuntu w'umugabo mugabo naraye mbonye kuri umuseribateri swat rero ubutumwa bwanje canke ivyo nashaka gushikiriza hanini nivyo uri umuntu nyene wo mushinga ntahe kuko urabona ko ukuze rero hagararira societe yawe uyihagararire neza abarundi twese tuje ku murongo tugiye no kumviriza ivyo Faustin agiye kuvuga twumve ko harimo n'ubwenge atashavu ataguca imanza ataki vuga ati nukuri ça c'est mon petit agenda de poche aka c'est mon carnet de poche c'est ça aje kuvuga ati Fleury ako ga carnet ukoresha iyo baye vyiza ukoresheje rumwe rungana nkuku sinzi ukuntu urakritika ko ari gato kumbure ceka atakunejereje kuko ariko no bamfise peut-être que je méritais mieux bavuga ati Fleury hindura ukagenda utugire rumwe runini niko goroshe kugira ukuntu c'est comme ça qu'on critique urakritika ugacuzana na solution cyangwa ukazana na proposition rero kugira ni twiribwe fata umwanya muremure reka ndabakengurukire mwebwe barundi kazi eka nabandi banyamahanga bose basanzwe bumva runo rurimi dukoresha mwebwe ku mwanya tumaranye muri kino kiganiro muri buno busesanguzi kubijanye na Faustin Ndikumana ukugira ashikiriza ama critique yacimanza agira uko nakuriya yerekana ko kumenga abantu hari ibintu bazi canke batazi canke baramaze ikintu canke naco bamaze nukuri ça m'enchante pas kandi ndibaza ko bitanezera abarundi muri rusangi rero nimba mu byo navuze harimo ukuri une part de la vérité hindura nimba nakubesheye je m'excuse objectif yanje cyo kukubeshera canke kukwandagaza ariko j'en ai marre rero ndabakengurukire hama